Bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus kandi baramutse ndabahe nikaze makino iganiro cacu cigenekezo cya 2022 ukwezi no kwa gatanu uno mwaka turimo 2025 ntango uno munsi ndabazanira inkuru imaze iminsi iri kiracicikana ko aho hari inkoho nini cyane novuga yuko ari inkoho iremereye abantu benshi bagiye barahanahana bavuga yuko yasoboye kwakwa ingabo z'igihugu cy'u Burundi aha muri Rugezi. Ibi turaje kugira ngo tubibahe mu buryo bwiramvuye. Tuvuye ngaho turaza gusimbira neza na neza muri territoire ya Fizi muri Minembwe neza na neza naho hakoreka idashoboka na uke canke bitoroshe. Turaje tubigera unono n'umusango kugira ngo atubwire ukuri na cyane cyane ko biriko biravugwa ku migwano isanzwe ihari. Ubona yuko hamaze imisi hiziziwe n'ibitero by'ababa wazarene. Tuvuye ngaho turaja gusimbira neza na neza no muri Katogota. Ibintu nibyoroshe, umusango uzaza kutubwira situation zaho ngene zifashe kugirana n'ubu, ndetse tuvuye ngaho dusimbire no mu gisagara cyangwa mu cungaro w'igisagara ca Uvira. Rero gusaba wo umuntu dukurikiranye yuko wotora gatebo kicara, kuko iganiro bavuga ko twagipopenanirijemwo ibiganiro vyinshi kugira ngo twirinde ibura ry'umuyaga nkuba n'ama connection. Murabizi yuko ku munsi wejo tutabaha ibiganiro nkuko twari dusanzwe tubikora, nuko tuba turi mu musangozi. Murabizi ko ntabandi umwe, ariko imbere ko ndamakazi na karibu rikamaze ndamutse cyane wo umuntu dukurikirana yaho herereye hose, yaba ari muri Afrika, muri Europe, Asia na Amerika, mwese yumve ahaherereye yuko tumuramukije cyane uko simba ndumwe. By the way ndi kumwe n'umusangozi ku ruhande rwanje, ntangure ndamuramutsa atatubwira byinshi. Bwana musangozi ndakuramukije cyane. Amoro cyane bwana journaliste. Nzere ko nawe umeze bon nka jewe. Cyenda komeye kweri. Ndakomeye sibyo kijwi riko riragenda kubera agakorora. Ariko ntabwo bimbuza kuvuga. Ntabwo bimbuza kuvuga nubwo ijwi ridasohoka neza. Reka ndamutse abadukurikiranye canke aho bari hose. Ndabahe nikaze muri kino kiganiro. Wabivuze neza. Nibatora agatebe bicare. Batora agatebe kabisa. Ikiganiro gito tuza gukora mugabo gihishura ibinyegejwe byinshi cyane gose bimaze iminsi biriko biracicikana ku mbuga zitandukanye. Bwana journaliste, reka ntangurire kumbunda iguma icicika izunguruka cyane ku mbuga ngurukana bumenyi. So icambere ka kwanza nshimira bajya abantu bavuze yuko ijya mbunda yari ingabo z'u Burundi. Batweretse ijya mbunda. Urabona bahora bavuga ngo abarundi tugwanisha imigobore. Ngo tugwanisha ngo imbunda zaguzwe kuri Bagaza nizo tugikoresha. Mugabo bibaga ivyo bamaze imisi bavuga yuko atanko dufise ziremereye. Batwambika ijya nkoho. Bacavuga ati ijya nkoho ni y'abarundi. Bayatsa abarundi. Urumva ko n'ibinyoma byabo byatangiye kubaherana. Basigaye babesha, bakibagira ko babeshe, bakaza no kuvuga ukundi kuri mu nyuma. So ico ni cambere. Ikigize kabiri ngomba ndakubwire bwana journaliste mbye n'abandi badukurikirana, buriya je ndamaze kubigenzura cyane. N'abantu bake cyane atari abarundi bavuga Burundi nabi. Burya abantu bavuga Burundi nabi n'abarundi. N'abarundi kabisa. Sindi bavuge mu mazina, mugabo igitigira nyamwinshi cy'abavuga Burundi nabi n'abarundi. Ugiye no kuraba ama post menshi yakozwe kujya nkoho, ibiganiro byakozwe kujya mbunda bemeza yuko yatswe ingabo z'u Burundi zaya ku rugamba. Ni ibiganiro byakozwe n'abarundi. Kandi nibajya nyine bagenda bacoza igihugu ngo nta nkoho gifise, ngo nta bigwanisho bitura gifise. None nimbe bayatsa abarundi, abarundi bayikuye hehe? Ijya nkoho nimbe bayatsa abarundi. Bagaza yo yapfuye aguze inkoho nk'ijyo. Kiji inkoho iri moderne. So rero nibaze bagerageza banyegeza ububeshi kujya bike bajyame kare, sivyo? Nikuba ni kinyoma bahimbye kugira berekane yuko ingabo z'u Burundi ziriko zirahonera ku rugamba cyane gose. Bo nivyo abarundi barapfa samarobo. Samarobo si mwemu. Mugabo none kwereka babica kumugangurukana bumenye gusa none badafata inkuba barase. Niba barasiye ku rugamba bareke kubesha ngo bapfuye batapfuye.
kabisa kuri social media abarundi barabagesheje barabahoneje ukuvuga ubu abari ku mashando bataye ngira ngo nabazovuka kuko abavutse imbonera kuri zose barazishe barazihoneje FDNB barayihoneje sinzi n'abakiriko baragwana iyo bariko barava kuko baguma babesha abarundi bapfuye bagizi ibi mugabo barabuze n'ikizigana kimwe cy'umurundi bashira ku mugangurukana bumenyi so ukuri kwijya nkoho rero je notuma abantu kuraba ku rubuga gwa Facebook gwitwa Felix Tshisekedi Chilombo post iyo muri December 2024 ijya nko baca bayibonako ijya nyene ijya foto kujya nyene so ince mbaza rero yuko iyo operation yabaye bavuga batsa abarundi ijya nkoho ko iyo bari yabaye mu mwaka uheze kuko bo batubwira yuko ari operation yabaye muri Rugezi hirya yeje ngo niho abarundi batswe ijya nkoho ijya foto yatangiye gusirikira ku mugangurukana bumenye kuva muri December 2024 so nibagerageze rero kugabanya ububeshi buriya nyene nkunda kubivuga ko imvugira ko yamara umugabo ikundwa nabake bavuge basuko kuri guke atako bafise bihorere bareke kubesha abantu ngo bama bafise ibyo bavuga kandi abari binyoma ndakubwiza ukuri bona journaliste muri Rugezi umu M23 yarambaye ishano umutwigwaneho yarambaye ibara noneho hari ifoto y'umukomanda yafashwe umu M23 none sinzi kutayibarunke mu group ndaza kuyibanda yafatiwe ku rugamba nabo rero niberekana abarundi bishe nibaberekana naho berekana uwo bafashe berekana umuredetse abantu sisa nibabazane tubabone nibareke rero kuzana amakuru yo guhuruza amakuru yo kubesha mugabo ndaguye ndagarutse buriya bazana inkuru z'ikinyoma bagomba kunyegeza inkuru z'ukuri ziri donc zihari nukuvuga iyo hariho inkuru ibakoma mu nkokora baca barema inkuru z'ibinyoma ubona ko bafite n'imboga nyinshi zikurikiranwa cyane n'abantu bagaca bavumisha caka inyuma cyabo kugira ngo ukuri ntikuja habona ariko bafise amahigwe make kubera yuko ubu natwe twarakutse ivata nubwo batwugarira imbuga ntaco bitwaye mugabo tuguma tuvuga bugara twugurura izindi bazoruha no kugaza tuguma twugurura so bona journaliste muri Rugezi na Minembwe nuvuga yuko bari muri lokale wanashaka bari muri lokale abahungu baneva n'abawazarendo n'aba FARDC bamaze kuzunguruka Minembwe yose ibi narabivuze jo mu nkuru natanze aho FARDC yazanye abandi bagwanyi nuko yongeye amaraso mashasha ku rubuga rw'intambara muri Sud Kivu neza neza muri Haut Plateau bagomba gufata ikibuga c'indege ca Minembwe hamwe na Minembwe Centre donc ndavyise ko bari muri lokale kubera ko baratekanye ntibari ko bararasa bari sinzi ko babita ngo na plan stratégique navyo nzi ico nzi cyo nuko n'abatwigwaneho barazi yuko umwanya n'umwanya babavumbura muri Minembwe Centre kabisa na ico n'abatwigwaneho barakizi baca bitahira ariko ni wawe acaja kwigamira bwana musisanga uvuze ko baze gukoshika kaka systeme k'abawazarendo pardon uko biri kose batahaboreka ibirindiro byabo birafatwa uko biri kose so bivuze ngo rero FDNB na wazarendo na FARDC muri Haut Plateau bari muri position de force kabisa bariko baratsinda ingamba cyane gusumba iyi twigwaneho na M23 nico bikwerekane gike zambuga zose uziri ku binyoma gusa zambuga zabo ntibari kuvuga ngo byifashe uku ngo twagize iki bari ku binyoma gusa bakubwira ko begereje Uvira bagaca bakubwira n'ubuce butanabaho ngo turi ngo Rugina ngo kilometero 3 ngo turi hehe ku birometero bingahe nayo shwi so bivuze ko umu M23 aratose reka yo ndakubwira inkuru y'incamugongo inkuru y'incamugongo kuri M23 niyo mpamvu nakubwiye yuko iyo ubonye bariko baraduza ibinyoma cyane
umenye ko hariho inkuru nyinshi zinyegeje. Sinzi ko urabibona kuva ku munsi w'ejo imbuga nyinshi zirakanye, nta makuru ziko ziratanga, ziguma zisubiramwo amakuru zigeze gutanga, usibye ko hariho nyine ba kapita mu kubesha baca bafonda inkuru zabo z'ubesha. So hariho ikintu cakoretse ku munsi w'ejo, no kwita yuko wabaye umunsi w'umwijima kuri M23 twigwaneho na RDF. Wabaye umunsi w'umwijima biteye ubwoba, ku buryo novuga yuko Imana yabayoberanije indimi. Yes, Imana yarabayoberanije indimi, ubonye n'ubwabo batangura gutabirana. Iyi ni nkuru nayirose ku munsi w'ejo mugoroba. Mugabo ndavuga ati inkuru bisaba ko ndayitondera, simpave mpubuka ntanga inkuru ntafitiye ibyemezo, ntatohoje cyane gose. Ku munsi w'ejo na hirya y'ejo twarerekanye ingene iyi M23 na RDF bariko baragwiza ingabo nyinshi mu gihugu cha Kongo. Neza na neza turekana yuko binjije n'ibifaro, byariko biragaragara cyane muri Nyangezi. Yes. So bwana journaliste, kimacho igaragara ry'ingabo nyinshi muri Nyangezi, c'est vrai harimo kurenforcer ingabo kugira ngo barabe yuko bashobora guseka ku birindiro vya FDNB biri muri za Sange no mu micungararo ya Katogota, ariko kandi harimo no kugira no kugira ngo barenforce umutekano waba ba RDF na M23 muri Bukavu, kubera ko bari basanzwe bafise novuga umuhango wo gushingura banyakwigendera babo bapfuye. Ariko kandi harashoboye kuba igitendo giteye ubwoba kinakomeye, atambuga ndumva bavuga kino gitendo, nta bitangazamakuru ndumva babivuga. Ejo muri Kamanyora harabaye cyangwa se haradutse urwamo rw'amasasu menshi. Ndabisubiyemwo, haravuzwe cyangwa se haragaragaye, harumvikanye urwamo urw'amasasu menshi muri Kamanyora. Aho gushikana n'ubu sindumva ibitangazamakuru bivuga ku inkuru y'urwamo rw'amasasu yagaragaye muri Kamanyora, kandi n'amasasu yahitanye ingabo zitari nke. So uti byagenze gute? Bari mu nama, iyo mvuze bari mu nama ni wumve, twigwaneho M23, RDF, Red Tabara, n'ijya migwi yose isanzwe iriko irafasha kino kintu bise ngo ni M23. Bari mu nama yo gutegura ingene bagomba guseka, bagomba gukora za operation bise zo kwiyahura mu kubirindiro bya FDNB. Bamwe bagira bashira ama defense muri Kamanyo nako muri Ruvunge. So rero mu nama en pleine réunion niho navuze ko Imana yabayoberanije indimi. Umugenerale yareka akoresha inama, abaho kutumvikana we n'umukoronel bari mu nama nko bisanzwe, aca arasa wa mukoronel. Amurashe abati b'umukoronel ati ntigikunda, nabo baca batura inko batangura kurasana hagati yabo. Haravuze urwamo rw'amasasu menshi, baracanyemwo, bararasana bikomeye, ku buryo n'abene gihugu bari mu micungararo hariho abashoboye guhitanwa n'amabar perdi, kuvuga amasasu yataye inzira, hariho abene gihugu yashoboye gukomeretsa kabisa. Ibintu twari tubizi kuba wazalendo. Yes, nico bituma nkubwiye akari mu mpene niko kari no mu ntama. Kandi urumva Imana yabayoberanije indimi. Bivuze ngo rero bona journaliste, kuba iyi nkuru yaba yakamizwe n'ingoma, hagaca kwiragizwa ibinyoma ngo M23 igeze kilometero 3 vya Uvira, nimwumve yuko ibi binyoma bariko bashaka kunyegeza iyi nkuru y'ingene bacanyemwo hagati yabo. Aharonce ndakubaza bwana journaliste, ni gute woja guseka ku birindiro vya FDNB n'abazarendo batariko barahuza? Nibibaho, nivyo kunda. So nabo rero hajemo ka kantu ko kutizirana hagati yabo. Ibi rero ni ibintu novuga yuko bigomba gushimisha abazarendo na FDNB na FRDC basanzwe bariko barahangana ni coalition tuyite ya M23 ntaco, mu gihe nabo ubwabo ubu
bari muri processes kwanza zo kwiyunga. Ubu ntibariko barahuza, ntibariko bacana uwaka. Ntumbaze ngo bapfuye iki ni ikiganiro nzo gushikiriza ku munsi w'ejo n'abadukurikiranye. Ejo nzobaha mwidonido icatumye habaho kurasana hagati y'aba basirikare ba M23 RDF na zatwigwaneho, kandi ku mpande zose harabayeho gutakaza ingabo. Amakuru mfise nuko hariho umugenerale yahasize ubuzima. Ico si gihuha ari muri coalition, ico si gihuha. Iyi si nkuru nifondeye uwumhariza aze kumbeshuza abaze yuko atagwa mugo masasu gwabaye muri Kamanyora, kandi ndemeza yuko atamuwazarendo cyangwa mu FDNB yagavye ibitero muri Kamanyora. Nta operation bagavye, nibo ubwabo bacanyemo. So urumva rero bwana journaliste yuko ibintu biriko birahinduka, batanguye guhindukana ubwabo. Ibi byatanguriye muri Wazalendo na FRDC, uburo bigeze muri M23 na RDF na zatwigwaneho n'iyindi mihari. Bivuze ngo urugamba rwabananiye gusoma. Nukuvuga umukenyuro Wazalendo yazanye iyi RDF na M23, uyu mukenyuro wabananiye gusoma ubwabo. Niyo mpamvu batariko barahuza, kuko bamwe bagiriza abandi yuko bariko babajya imitsi, abandi bati none twe turi banyagufa namwe ni mugende. So urumva hatanguye gusigana, abaza gutanguza iyo operation yo kuyahura. Nibagende biyahure none sibyo bivuge, nibagende biyahure kabisa. So cyane gose bwana Musangozi utubwiye byinshi, ariko sinogenda ntavuze ko me conclusion abantu benshi bashoboye gutahura ivyavuye mu nama yo kumena runo rukuta kwa FDNB. Resulta mwazumvise, ndetse mwumvise n'ibiko birayagwa muri Minembwe, aho FDNB cyangwa Wazalendo zamaze kubakikuza bibereye muri lokale, mugabo bazungurutse Minembwe kabisa. Bamaze kwizunguruka. Dusubira ku bijanye n'imbunda nini yafashwe, mwumvise imbunda yayo ko yagaragaye mu myaka iheze ku mafoto agiye atandukanye. Bisigura yuko kwari guhuma amaso abantu, ndetse no kuduteteka i Burundi ko bwari bufise imbunda. Abarundi bafise imbunda zikomeye kabisa. Bakoze cyane kuteteka igihugu cacu ciza cyo Burundi. Reka rengire ko cimira cyane umusesanguzi wacu we watakatagira kugira ngo turonke inkuru ziri update kandi zize. Bwana Musesanguzi, big shout out. Yes bwana journalist, kubari mu magroupe yacu ndagusabuze kubahereza ifoto yujya mu komanda yashizwe kw'intoki, bamubone ama tubereke ko twebwe tujaga amasigaraci cyane. Ifoto tuyifise turayigaragaza, hamuze no kubereka ijya foto ijya nkoho ijya poste muri 2024 ninjya poste bakoze ejo babesha ngo n'abarundi batswe ijya nkoho. Hama ikindi turaza kubaha audio mu magroupe zibiri zitandukanye zabe n'igihugu bari muri Kongo bavuga batubwira ingene bimerewe. Hama kandi nakajya gace bavuga ngo haje bavuze ngo ni Kagina Rugina Josepa, bumve yuko iyo Rugina itanaba no kuri maps ntayiri, ariko ubuzi kibaho nta problem. Acha tubwira ati je ndahazi kumbure nta umenya byose. Reka rero tubike abantu nibaza yuko tuza kongera mu bindi biganiro byacu biri imbere cyane gose. Mugabo bwana Musesanguzi, mbere ko ndangiza ikiganiro cyacu, reka manze mpikazi abantu bashasha ama group yacu. Muri group tuza muri commentaire ya mbere tashika mu description, link ya group cyangwa muri description tuza kushiramo kugira ngo umuntu wese yifuza kwinjira mu group WhatsApp yacu, mugabo atasanzwe ari muri groupe nimwe, ahawe ikaze kugira ngo aze guhabwa yaba yo basirikare bashoboye gufatwa, umusirikare bashoboye gufatwa, ndetse n'izo mbunda n'ivyo bagiye barabesha, kugira ngo tubereke proof zerekana yuko ivyo bavuze atari vyo atanifatiro bifise. Kandi ndabike abantu nizere yuko twongera kubana mu bindi biganiro. Bye bye.